Burya inyandiko dufise ngaha nta niyo wigeze urabako. Bakubujije kuja mu makete mugana abonye yose wayazungurutse ngira ngo bahatsone kuyamana. Naam, Mwalimu Omar, karibu. Tafadhali. Baguma babeshira Yesu. Twavuze duti hamwe hoza inyandika zivuguruza uwo murongo wa 5:3 gushika 3:8 bigenda gute mubwi. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inyuma yo gushimira Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira amahoro bihundagale kwasozera intumwa n'ahanuzi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Ndanezerewe cyane kuba nkurikiye Kaziri. Umusomyi we yavuze ati nukuri ngaha yabazaniye Kaziri. Wallahi na Kaziri ibi nazanye ngaha yazanye Kaziri. Ego nukuri nanjye ndavyemeye ko yazanye Kaziri. Ivyo ikintu rero gitangaje aciye abanza kuvuga ngo mwarimu ngo avuye ngaha ngo wewe ngo yivugiye ko ari umunyeshure. Aca avuga ngo ko ari umunyeshure rero ngo reka tumwigishe ngo kandi umunyeshure nta burenganzira afise bwo gukosora nde mwarimu. Wewe nimba wize mu ishure ry'ibijuju gusa bidakosora mwarimu, umwarimu arihenda, umunyeshure akaduzurutega bakavuga bati nze wihenze mwarimu. Reka rero kubera wihenze iyi nyandiko iboneka muri Yohana 5:3 mpaka 3:8 waciye ugenda kurondera rukiza ku 40. Soma 40 5:40. Yohana 5:40. Mbaenda mukureyo niyo yaciruka bagiye kwiga akagiga. Haje wagiye gukura y'urukiza ebana nta rukiza ruriyo reka ndaguhondereyo. Ngo ariko mukanga kuza kuri jewe. Ngo ariko mukanga kuza kurinde. Kuri jewe ndiyo ngo murongo ubugingo. Mwarimu yavuye ngaha nubwo yise umunyeshure haje ari yashatse arumuku agutege kajya n'agatego yakagoyemwe. None waciye ukagwamwo yavuye ngaha kweretse ati ubu bugingo mbega abayisilamu turabufise canke nabwo dufise. Mbega ubwo bugingo Yesu yari karavuga nubuhe 17:3 Yohana kandi yaciye hatanga mugabo kubera atariho wari mwarimu w'ikijuju seho waruri. Oya mu matwi ngirahize y'ibiti. Soma iyo aravuga ati ndiyo ubu nibwo bugingo budashira. Umviriza bwa bugingo Yesu ujeko bahabwa ubugingo. Ubu nibwo bugingo bugize gute budashira. Umviriza we Kaziri ubu nibwo bugingo budashira kweli ko bamenya wowe Imana yonyene y'ukuri ndiyo n'uwo watumye ndiyo Yesu Kristo. Waislamu takbir Allahu akbar. Abantu bafise ubugingo budashira bemera ko Imana ari mwe rudende bakemera ko Yesu ari intumwa y'Imana. Tuduza amaboko nanje ndimwo. Wabonye abatadugije abo nibo badafise ubugingo budashira. Abo nibagira namba. Bana hapo kimeeleweka. Vingine nimekukataza usilete umbea hapa. Hakuna mambo ya umbea. Umbea tumewachia wanawake. Achiyagenda mu Baheburayo. Achagenda mu Baheburayo 1:8. Usome iyo nyandiko mu Baheburayo 1:8. Abaheburayo 1:8. Ego ichete chandikiwe Abaheburayo. Waislamu takbir. Allahu akbar. Inyandiko n'ikigwa kiringa kivuga kiti nidukeneye makete. Mwarimu yakubujije na makete dukeneye kumva gusoma makete y'abantu ubwo n'urusa ku umbeya kwenu mu rusengero kuko ushingira intaye Yesu ni Imana gusa. Ni Imana ayo maja rusaku ntago dukeneye. Oya nta rusaku. Ivyo rero niwiri gurazana ngaha by'amakete. Yaciye agenda muri Yohana ndamukosore kame ku kandi Yohana 8:56. Yohana 8 pole gusa. Oya nibukebuke ntiwivuga uge mwarimu. Umunyarwanda umwe niwe yavuze ngo kubitutababarira. Haravuga hati ndiyo 5:6. Aburahamu sogokuruza wanyu ndiyo yari yahamiye kubona umunsi wanje ndiyo kandi yarawubonye kweli aranezerwa kabisa. Nuko rero Abayuda ndiyo baramubwira bati ubu taramara imyaka 50 ngo warabonye Aburahamu. ndiyo Yesu arabishura ati ndiyo nukuri ndababwire kweli Aburahamu ataravuka. ndiyo ataravuka nta n'ikirundi yumva. Jewe namye ndiho. Waislamu takbir. Allahu akbar. Achezeka kwerekana ati Yesu yamye ho reka renda gukure ku nzira. Aburahamu ataravuka hariho kuvuka hariho no guhoraho. Kuvuka Aburahamu ataravuka na jewe narindi ho na wewe waruri na wewe waruha ri
kuva ataravuka nawe wariho. Reka ndaguha akarorero ataravukira ku isi twese hari ahantu twari turi tutaraza ngaha ku isi. Icyo rero nicyo utaruzi. Umusiguzi 12 umurongo w'indwi. Umve babakiriso badasoma Bibiliya. Tekana 12 turi 12 umurongo w'indwi. Umusiguzi muri Bibiliya ndiyo twese twamyeho, twese twari turiho. havuga gutya ndiyo umukungugu ugasubira mwiva aho wahoze. Umukungugu ni izinyama. Iyo umuntu bavuze ngo arapfuye, izi nyama nari wo mukungugu zisubira mwivu aho zaho ze. Muri wakitari kweri umushaha rero ni wo muntu. Ugende gahoro ndagisigure. Umushaha ni wo muntu. Umushaha wa Yesu Aburahamu ataravukira ku isi, umushaha wa Yesu wari uhari. Aburahamu ataravukira ku isi, umushaha wanje wari uhari. Aburahamu ataravukira ku isi, imishaha y'abantu bose yari bandanya. Umushaha ndiyo umushaha ugasubira ku Mana ndiyo utanze. Waisilamu takbiri, Allahu akbar. Amataravuka ndavyemanga ebana Yesu yarahari, na jewe nari ndahari, na wowe wari uhari, abantu bose twari tuhari. Abakirisu uzavuga ngo nta gishasha Mose Yezu ngo byose byahozeho. Nta gishasha wowe uzana ngaha ku isi ni giki? Icyo cyatahurisa bari n'amatwi yo kumva bumvise. Tugende gahoro. Oya murashe no Mose tekana. Yaciye agenda muri Yohana 10. Ahera umurongo wa 30. Yohana 10:30. Abakristo nibanyigishe n'ijambo ry'Imana nta ndoro zirimo. Mwe ntimuzi yuko iyo umwana kwije imisi 102 mu nda kwa nyina Imana irungika umushaha. Indi kitangura gukina umuvyi agacavuga ngo indira kirakina none ubuvuye. Uriya niwe muntu yahozeho. Babonye ikinyamanyama babona umuntu. Genda basaba docteur babigishe cyangwa muje muri ecography, abajejwe ivya ecography babigishe. Genda mwige. Soma iyo Yohana 10:30 baravuga hati ndiyo jewe na data turumye. ndiyo ashatse kwerekana ko Yesu ngo ari Imana. Yego. Abayuda bongera gutora amabuye ngo bayamutere. Bashaka gutora amabuye ngo bayatere nde Yesu. Yesu arababwira ati naberetse ibikorwa byiza byinshi bivuye kuri data. Waisilamu takbir, Allahu akbar. Yesu ati naraberetse ibikorwa byinshi cyane bivuye kuri data. Erego kukumubona Yesu bakavuga ngo babonye Imana, ni ibi bikorwa byinshi yari karabereka bivuye kuri data. None ukati ikibaneresha amabuye muri ibyo bikorwa ni iki? Ikibaneresha amabuye muri ibi bikorwa byose ndiko ndakora bivuye kuri data niki? Oya nkaha kweri arumva ko yihonze inyuma. Oya ubonye buramatari burya ntaba yageze kwa president. We none ntuzi ko ari ijisho rya president? Ngira ntavyatsi. Si ijisho rya president mu ntara. Agenda umubwire ko raporo idashika. Bone nimero zaratanzwe naje umbonye ijambo riba rimushikiriye. Sawa kabisa. Iki rero nta n'amakenga, kirasobanutse kiratahuritse, nta rusaku dukeneye ngaho. Imana ivuge ishingira intahe Yesu, na Yesu bwiwe yishingira intahe. Ibisigaye by'urusaku ni mu rusengero. Ego nukuri se hano yaciye abandanya. Ariko rero ikireka mande ndagikosode. Reka ndagikosoze Yohana 17 uhere 15. Ego jewe na data turumye. Ego. Reka ndagikosoze Yohana 17 uhere 15. Baba bakitwaza. Ego nukuri. Ubonye jewe ngo abonye data. Soma duhonde. 15. Avuga ati ndiyo singusaba ngo bakure mw'isi. Sindagusaba ngo bakure mw'isi, ariko ngo barinde wa mubi. Umviriza Yesu ariko aravuga avuga ati Mana sindagusaba ngo bakure mw'isi, ariko barinde wa mubi. Bandanye sabisi nkuko nanje ntari uw'isi. Nkuko nanje ntari iki? Ntari uw'isi. Bandanye aravyumva. Ubeze mukuri kandi ijambo ryawe niryo kuri. Kandi ijambo ryawe wowe Mana niryo kuri. Cyo gituma dukeneye intahe y'Imana. Bandanya. Nkuko wantumye mw'isi. Kumbe Yesu ni intumwa y'Imana. Bandanya. Niko nanje nabatumye mw'isi. Kandi ndiyo nanje niyeza kubwabo. Waisilamu takbir. Kumbe Yesu nawe ari kariyeza ku Mana kubwabo. Bandanya. Kugira ngo nabo babe begejwe mu kuri. Yesu ati sinsabira abagusa. Ariko ndasabira nabo
bose wampaye nabo bazonyizera kubw'ijambo ryawe ndiyo kugira ngo bose babe umwe ndiyo nk'uko wewe data uri muri jewe ndiyo nanje nkaba muri wewe ndiyo nabo ariko nari nkeneye nabo abe ariko baba muri twebwe. oya aba bantu bose rero bemeye Yesu nabo baca bacika Imana. urumva nabo bari muri Yesu musenga nyinshi kwakiriza ko baca bacika Imana. abantu yavuze aba bose banyizeye nabo babe nkatwe nabo baca bacika iki nabo kubwabo bacika Imana baca bacika Imana kubera babyize urumva nabo ni Imana. muzohore musenga rero nabizeye Yesu bose ko ari Imana. icyo cyarangiye icyo cyahenze yaciye agenda muri Yohana 14 ahera 8 rero umurongo wa mbere mwari Yohana 14 rero umurongo wa mbere nimuhagarike imitima yanyu. Yesu avuga ati wowe wasimbiye ku 8 wibagira hejuru. Yesu ati nimuhagarike imitima yanyu. Mwizere Imana nanje munyizere. Genda gahoro kumbe hari Imana nande na Yesu. Waisilamu takbir. abateka mitwe nabo ngo hango Yesu niki ngo ni Imana. Abana jewe ivyo kuzamara kubitabanika inyuma bakabakubita inoti ivyo twaramutame na imuhira kwa data ndiyo hari amazu menshi ndiyo iyo abatarumba ndabibabwiye ndiyo uko ngiye kubategurira hanyu ndiyo kandi ko ngiye kubategurira hanyu nzogaruka kubajana iwanje ngo aho ndi namwe bariho muba. Genda gahoro Yesu ngo nzogaruka kubajana azobajana kwa nde kwa data. kumbe n'umukozi n'umuboyi n'umukarani baramukikorera. mwarimu icy'ingenzi dukeneye yaciye ashaka kwerekana ngo baramubonye ngo uyu Yesu ngo Imana rero yabonetse ngo iyi Imana ni iyihe nimba atari Yesu tukugarukana hahandi nyene intahe ya Yesu niyo dukeneye 5:36 haravuga hati birenze ivyo 5:36 Yohana ihanganye. Yesu arababwira ati Yohana 5:36 sorry naringiye 6 bihanganye ariko data yantumye ndiyo niwashingira intahe ndiyo ariko jewe ndiyo fisikishingira intahe kuruta Yohana fisikishingira intahe kuruta Yohana ndiyo ibikorwa data yamengo biheraheze ibyo bikorwa nyene ngo nibyo bishingira intahe ko data ariwe yantumye igerezaho kandi data yantumye ndiyo niwashingira intahe ndiyo ntaho murumva ijwi ryiwe Waisilamu takbir Allahu akbar kandi nimurabona n'ishusho yiwe ntabwo yaje mwisi wewe uwo wabonye yaje mwisi Yesu yamaze kwivuga ati ntimurabona ishusho yiwe uwo yaje mwisi nawe yarinde yacaje kumurondera muri Mika acaje muri Mika birakurikirana mwarimu muri Mika 1:2 yaciye muri Mika 1:2 soma muri imprimante Imana yamanutse mwisi ntiyarazi n'ibyo yasoma ngo yaraje mwisi ngo itambagira ku mpinga z'imisozi ngo nimba atari Yesu ngo ninde reka rero tumureke Imana yariyo ariko Yesu yavuze ati nimurabona ishusho y'Imana none ivyo bintu zana nibi none yamanukiye we mwahuriye oya mwahuriye nimba atari amacandya mwahuriye ko Yesu yabyanse soma iyo inasema ndiyo tusome maelezo soma maelezo kabla ya uaguzi wa Samaria ati rero imbere yo gucagurwa kw'abasamariya hukumu hiyo ndiyo ati rero iri tegeko iri hukumu juu ya Samaria bana iri tegeko uru rubanza rwaciwe ku banyesamariya baada ya uangamizi wake inyuma yo guherengetezwa kwabo imeelekezwa Yerusalemu ndiyo zamani za kale ati rero kera cyane takatifu pengi pa miungu ya uongo umviriza we kaziri ngo zamana zaje gutambagira ku isi zilikuwa miungu ya uongo palikuwa ndiyo na makahaba matakatifu webana ngo hariho n'indaya nyeranda aho niyo Mana yatambagiye ku isi hari n'indaya nyeranda makahaba hao ati rero izo ndaya walitazamwa kuwa wa mahadimu ndiyo wa miungu hiyo bana ngo bariko bararabwa neza nk'abahabara bizomana barabademu bizomana kwe bizomana yavuze ngo yaje ku isi wumvise zamana zaje gutambagira ku mpinga z'imisozi zari zifise n'indaya gutenda amabaya ati rero umviriza ivyari biziranga gukora ibibi na makahaba hao bana gukora ni bibi na kulitazamwa kama tendo la kumtolea sadaka Mungu ndiyo Mungu ndiyo wao ngo
Waislamu takbir. Allahu akbar. Mwumvise za mana zigenda ku misozi niyo yamanutse iyo rero muyisenge mwenyene mwe na Yoshua nabo bapasitori bose muri kumwe je sindimo barabambara yabayo yego kabisa iyo siyo dusenga mwarimu yaciye agenda aza gukurikira mwarimu yaciye gukurikira mwarimu muri Yesaya 43 umurongo w'icumi. Oya yaciye avuga ngo ni Arufa na Omega. Ako nika sinayibaga shikiri mugabo tukagireko ego nukuri byashuro Yohana 8 rimwe 8 ega twamukurikiranye ego kabisa ashibujyane n'agapoesa hano sinayibaga shikiri reka tukagireko nase ko avukibagira nyarutsa kuko nakagahagazeko ego kwebe jewe ndi Arufa na Omega ngo jewe ndi Arufa na Omega yani itanguriro nihere rindira ni kumwami Imana igize Waislamu takbir. Oya mwumvise ngo niko Yesu avutse oya reka mpere rimwe kweri uguhishurwa kwa Yesu Kristo uko yahawe n'Imana iyo Mana yengo niyo Arufa na Omega reka kubeshera Yesu aha wari kurigisha iki waronze ngo ni mu rusengero urumva yari yibaje ngo ngeze mu rusengero bavuze ngo Yesu ni Imana abakristo ni amen Yesu n'umuzabibu amen Yesu ni igiti cy'ubugingo amen Yesu n'ubugari amen Yesu ni gitandara amen waronze ngo ni mu rusengero oya shasiho ntabwo ari mu rusengero aha rero suko biri reka tugukosore kame ku kandi acagenda muri Yesaya 43 umurongo w'icumi agiye gukurikira mwarimu 43 Yesaya avuga ngo ni mwebwe byabona byaje nabasabye banje natoranije kugira ngo munyizere mumenye kandi munyizere kandi mutahure ko ndundi ndiyo nta Mana yigeze kumbwa hayi muhijya yanje nta ninzoza mu nyuma jewe nyene nduhoraho nta wundi mukiza atari jewe acavuga ngo noneho rero ngo barafise umukiza acaza gusoma muri Matayo 1:28 reka naho ndamukureyo Matayo 1 ngo uyu mukiza yaje mwisi ngo nuwe wundi mukiza ngo atari Yesu zoba nahejeje iminota 5 n'imyinshi Matayo 1:28 yasonye 23 soma 23 kweli ashaka kwerekana ko Yesu ari umukiza fanya haraka ngo nabi ngumi zotwarinda ndiyo yari umwana w'umuhungu ndiyo zomwita Emmanuel isobanura ngo Imana iri kumwe namwe kweli iyo ukuvuka kwa Yesu Kristo kwabaye gutya ndiyo nyina Mariya yarakowe na Yosefu ndiyo ataramurongora mubona afise indavu yo kuri mwemu yera ndiyo ariko Yosefu umugabo wiwe ndiyo kuko ari umugororotsi kandi ko atagombye kumutetereza kabisa yumvira kumubengera mu mpisho kweli akibyumvira ndiyo umumarayika w'umwami Imana amwerekera mu nzozi ndiyo aramubwira ati Yosefu mwana wa Dawidi ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe kuko atwaye inda ya mwemu yera kweli azobyara umwana w'umuhungu ndiyo awuze umwita Yesu ndiyo kuko ari we azokiza abantu biwe ibyaha byabo avuga ati ihoja rero nimukome induru ibi byaha byabo reka nakwera ukuntu yaje kubibakiza icyo nakosa na rimwe ririmo yaje kubakiza ibyaha bitandukanye nuko mwe muvyiyumvira Matayo 4:17 uko niko yaje kubakiza ibyaha tega amatwi umviriza ukuntu yaje kubakiza ibyaha aciye iruhande y'ikiyaga cy'Galilaya ndiyo abona abavukana babiri Simoni ko Petero ndiyo bariko baraterera urusenga ndiyo kiyaga ko barabarovya arababwira ati nimumuhurikire nzobagira abarovyi b'abantu baca bareka isenga baramukurikira yigiye imbere yaho abona abavukana abandi babiri Yakobo mwene Zebedayo na mwene nyina Yohana ariko kumwe na Zebedayo mu bwato bariko barasana isenga zabo ndiyo arabahamagara baca bareka ubwato na se baramukurikira kweli 4:17 Matayo nasomye 18 wasomye hatariho guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati nimwihane uko ubwami bwo mwijuru buri hafi uko niko gukiza ibyaha ibitandukanye ivyo n'urusaku uwo ni umbeya twababwiye imvugo ya Yesu yivugire ijya nyandiko watanzeho muri Matayo 1:18 ntabwo ari Yesu yari karavuga apana no wari karabura ukuza kwande kwa Yesu mugabo Yesu mu gukiza ibyavuze ati nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi
no ivyo no barakwiha shangwa aragupfiruzo ibisigaye byose muzana ni umbeya. Reka turangirize muri Yohana 20:17. Yohana 20:17 niyo ntunkoreko kuko naraduka kwa data. Yesu yababwiye ati aguma avuga ati jewe ntunkoreko kuko naraduka kwa data. Ariko genda kwa bene data babwira uti, genda kwa bene data babwira uti agira duge kwa se ari weso. Umvirize ntaye ya Yesu. Yesu agira duge kwa se ari weso wawe kaziri. Ku mana ya Yesu, ku mana yiwe. Kumbe Yesu afiziki imana, bisobanura ko Yesu atari imana. Abatuvuga ko Yesu ari imana ubwo nurusaku uri mu rushengero bandaye. Ku mana yanje ariyo mana yanje. Waislamu takbir, Allahu akbar. Yesu eba nafisi imana. Imana ya Yesu niyo mana yacu, niyo mana y'abantu bose. Yesu cyamaze ngaha kwisi nikihe? Yohana 14:28. Yohana 14:28 haravuga hati, mwarumvise ko nababwiye ndagiye ariko nzobagarukako. Iyo mpamvu ndamunezerejwe nuko ngiye kwa data, kuko data ari waduta. Waislamu takbir, Allahu akbar. Yesu ni kadogo imbere y'Imana. Salamu alaykum. Wa alaykum salam kabisa. Allahu barakatuh. Jeni baza yuko urangije neza. Chigwa cha tahuriza. Oya nyivyo Yesu ni bwana mdogo kabisa. Bwana mdogo kabisa. Wenyewe wamesikia. Ndugu yangu. Haleluya. Amina. Reka ndabaramutse mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nashaka banesa umunyeshuri avuye ngaha kandi yembe tumite umunyeshuri. Mumera amashiko byahejeje kuvuga. Ego. Kubyahejeje kuvuga kuko kuvya umugisha wanje yigishije avuye ngaha nta kimwe yigeze hakana. Aho byazanye gusa ni imyidogo. Jewe nkunda kuvuga ukwidoga ni kugipolisi hadushaka inyandiko. Imyidogo ni kugipolisi. Yesu nashimwe cyane. Amen. Umwigisha wanje yavuye ngaha atanga ivyanditswe byinshi atigeze akorako. Haleluya. Abigone bariko baragira gusa baracatandukanya Yesu kumva ko Yesu ari umwana w'Imana. Mbega za gutandukana gute na data? Ariko wese yabirangije aravuga ati ubonye jewe ababonye nde data. Nimba Yesu yari mugufi umenya ko data ari mugufi. Nimba Yesu yari inzobe muravuze ngo iki? Ubonye jewe abonye data. Bisobanura kwishusho jewe mfise data ntiyagize gute? Afise. None sivyo. Haleluya. Irabacanga. Avuye aho aceragaruka mbagira twaraka ingene Yesu ashimwe cyane. Barongo ubugingo budashira. Yagiye muri Yohana 10:3. Banza hasubiremo wewe. Yohana 17 ku murongo wa gatatu. Leta mandiko. Haravuga hati ngo ngwiki asoma mu izina rya Yesu aguha umugisha. Ubu ni bwo bugingo budashira. Ego. Ko bamenya wowe Imana yonyereye ukuri. Ego. Wowe watumye Yesu Kristo. No watumye nde? Yesu Kristo. Ageza acabona ngo murumva ngo Yesu yaratumwe. Kabiri ko hasimbye subira kuri kabiri yazimbye. Kabiri havuga hati. Havuga ngo iki? Nkuko wamuhaye ububasha. Afise umubiri bose. Ngabo wamuhaye bose. Abaho ubugingo budashira. Ubugingo budashira. Banzugezaho. Abantu bose bafise imibiri ngo Yesu ababugingo budashira amako hejuru bafise imibiri. Barinde ko Yesu ababugingo budashira. Bajya abayisilamu ngingira n'abayisilamu umusilamu namusagira yaki ubugingo budashira bwo kwande kwa Yesu. Nimumera amashuri ya mutama yicaye hariya. Haleluya. Amen. Kuri gatanu aho nyene. Gatanu haravuga hati. Havuga iki? Nanone data. Ushimagizanye nawe. Ushimagirishe. Bwabwize nahoranye ndi kumwe nawe. Bwabwize nagize gute? Nahoranye kuva kera kumwe nawe. Nahoranye ndi kumwe nawe. Isi tararemwa. Haleluya. Amen. Ikigwa cyaheze. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ikigwa cyarangiye. Ushima cyarangiye hari mirongo myinshi y'u Rwanda garukako. Wasomye Maheburayo 1:8. Ageze ngaha ashobora ngo wasomye ivyete. Siko yavuze. Reka mbanze abantu bemera ko ivyete tubireka. Ivyete tubireke. Ivyete tubireke. Ese babivuze. Nora korona honyere muri bicete. Muri korona. Makoroni nguri cengure bicete. Cete. Makoroni nguri bicete. 2022 umengo hari mwicete. Mangura bicete mikoro wanje. Turabika cete. 2008 korowani turondera mwicete. Korowani 20 kangahe? 2007. 2007. Umurongo wa 2007 nyene. Umurongo wa 2007 nyene. Bachi badasaba urwo rupapuro rwanditse kwicete. Akasema Sulemani. Salomo aravuga ngo iki? Tutazama kama umesema kweli. Turata kutahura ko
wavuze ukuri au umo katika waongo. Chanyo uri mu babeshi. Nenda na nani? Na barua yangu hii. Nenda na barua yangu hii. Nenda na barua yangu hii. Ni muri Korowani, si muri Korowani. Korowani. Iyo kicho keta jari janditsemo ibi ki. Mugendo njani ikice. Haleluya. Goshe. Tora mini haji Goshe. Mugendo njani ikice. Mini haji Muslim pachi ya 42. Haravuga hati. Havuga ngo iki? 42. Abemera ko Muhammad yavuze ukura amaboko hejuru. Abemera Muhammad ko ari mvuga ko. Sawa bakumitseyo. Nimo mpinduke. Inena kabiri aho nyene havuga ngo iki? Umuislamu anaviamini vitabu vyote. Yizera ibitabo byose alivyoviteremsha Allah. Allah yamanuye na nyaraka nivyete alizowapa baadhi ya mitume wake. Nivyete vyahaye intumwa zima. Na umuislamu yemera ivyete vy'intumwa zima. Na abayislamu bemera ivyete amaboko hejuru. Barampindutse. Barampindutse. Haleluya. Amen. Reka twigarukire mu cigwa. Twigarukire hehe? Mu cigwa. Mugenzende yasomye muri Mika rimwe ku murongo wa 2 hasubiremo acaba ngo barabamaraya siko yasomye gahemu. Turimo abantu tumigishe gusoma. Jamucanze. Havuga ngo iki? Haravuga ati. Ngo iki? Muri Mika. Rimwe. Murongo wa 2. Ngo bashaka tusome muri ijambo yonyene. Nayo nyene. Nurusome muri iyi. Soma haravuga hati. Havuga ngo iki? Nimumva mu amoko yose mwe. Soma Kiswahili nao. Mu Kiswahili. Havuga ngo iki mpimanto? Sikilizeni enyi watu wa kabila zote. Nimumve yemwe abantu b'amoko yose mwe. Sikiliza dunia. Wasi wale wumve. Na vyote vilivyomo. Mimi muri wao vyose. Bwana Mungu na ashuhudie juu yenu. Bwana Mungu ashuhudie juu yenu. Yeye Bwana kutoka hekalu lake takatifu. Uravya mwihema jiweje. Radanya. Kwa maana angalieni Bwana anakuja akitoka mahali pake. Naye atashuka na kupakanyaga mahali pa dunia. Banzugeza. Umwigisha wanje yatanze gushika. Uyagejeje ngaho cyari agesha agenda ku murongo w'indwi. Tugiye turabo ari kwaravuga ku murongo wa 2 no ku murongo w'indwi. Kwari umwe cyane ko bazabaje guhanwa uwo munsi. Subira mu kirundi rero. Ku murongo w'indwi. Havuga ngo iki bandanya ho nyene. Okay. Na sanamu zake zote. Tori kirundi gushika ku murongo w'indwi. Uhera ho nyene bandanya. Mu kirundi. Nere ku murongo w'indwi. Ndabona amaraya twumva bwo wundi uhoraho. Niyamanuka azabaje guhana baba maraya n'ibigigwa mana. Ariko se ibigigwa mana bizo byagize gute? Byamanutse. Bandanya ho nyene kuri 3. Haravuga hati. Kuko rero uhora hagurutsa viwe. Kuri 4. Haravuga hati. Ngo iki? Tuzoshongera munsi yiwe. Tuzoshongera munsi yiwe. Bandanya. Biyo nkishashara imbere y'umuriro. Manuka. Nk'amazi ahinduka n'agatembe. Komeza. 5. Ivyo byose vyatewe n'igicumuro ca Yakobo n'ivyaha vy'inzu ya Isirayeli. Genda bukebuke. Byose vyatewe n'igicumuro cyande ca Yakobo. Nande n'inzu ya Isirayeli. Manuka hepfo. Murongo w'indwi. Ibishushanyo vyaho byose bibajwe bizojanjagurwa. Bizogira gute? Bizojanjagurwa. Ugerageza ngo ibishushanyo byo bizomanuka bivuye hehe? Mw'ijuru. Ariko azabaje kujanjagura ibiki? Ibishushanyo. Bicike ubunywenye. Komeza. Nimera zaho zose. Z'ivyisoni nke. Zoturirwa n'umuriro. Kandi ibigirwamana vyaho byose zobihonya. Usubirize kuza ingo tukwigisha inyandiko ngurunizi wacu. Ngaho ndatahuye no kuri. Yesu ashimwe cyane. Amen. Usubira sindamusubira. Ongere. Yesaya 3:5. 3 gushika kuri 4 cangamka. Yesaya 35. Havuga ngo iki? 35 kangahe mwarimu? Era kuri 3 haravuga hati. Ngo iki? Haravuga hati 3:5. Mukomeza amaboko areganutse. Mukomeza amaboko areganutse. Gumisha amavi aregarega. Bandanya. Mubwira abahagaritse imitima mutirema. Atirema. Ntaco mutira. Ratahafu. Raba. Imana yanyu. Izozanana n'uguhora. Imana izozanana n'ukugira gute? N'uguhora. Manuka hepfo. Ko kwitura kw'Imana. Bandanya. Izoza. Ibakize. Komeza. 5. Niho impumyi
genda bukebuke ikimenyetso cya mbere kizotwereka ko Imana yaje icya mbere ni ikihe niho impumyi bizogira gute bizohumuka icya kabiri n'ibipfamatwi yego bizokumva icya gatatu icyo gihe urucumbagira azosimba nk'impongo icya kane ururimi rw'ikiragi ruzogira gute ruririmbe banzugeza Yesu ashimwe cyane ibimenyetso bingahe ibimenyetso bingahe bizotwereka ko Imana yagize gute mbega iyo Mana yaraje birabajanye n'ibyaje Matayo 11:2 cyangamka Matayo 11:2 ndasoma mu izina rya Yesu aguhumugisha ariko Yohana ari mu nzu y'imbohe komeza yumva ibyo Kristo akora komeza atuma abigishwa biwe kumubaza ati mbega uri wa wundi akwiye kuza bandanya age twitega uwundi manuka hepfo Yesu arabishura ngo iki ati nimugende mubarire Yohana ibyo mwumva n'ibyo mubona aravuga ati banzurindire Yohana yaramenye ko Kristo yaje mugabo narafunzwe atigenda mubaze neza mbega ni wa wundi akwiye kuza cyane turindira uwundi mu yindi mvugo Yesu niyaza imbohe zizorekugwa ariko je Yohana afunzwe ubwo ni wa wundi nabatizanye cyane n'uwundi Yesu ntiyamubwira ngo Yohana ngo ari jewe Yohana arazi ivyanditswe biri muri Taurati gera mubwira ivyanditswe gusa ko ari jewe cyane ntariwe aca mubwira ngo ikizana ivyanditswe aravuga ati ngo iki gera mubwira Yohana impumyi zirahumuka impumyi ziragira gute zirahumuka ko Imana yagize gute yaraje bandanya abacumbagira bagira gute bagenda neza komeza abanyamibembe bandanya barakizwa komeza ibipfamatwi bigira gute birumva bandanya abapfuye bagira gute barazuka ko Imana yagize gute yaje mbega Yesaya Imana niyaza ikabikora bakayibona bazovuga ngo iki Yesaya 2:5 cyangamka Yesaya 2:5 havuga ngo iki Yesaya 2:5 ndasoma mu izina rya Yesu ngo iki aravuga ati ngo iki nuko kuri uwo munsi nibabibona genda bukebuke kuri uwo munsi nibabona ibikorwa Kristo ariko arakora bizovugwa bazovuga ngo iki ngo iyi niyo Mana yacu ngo iyo niyo ki niyo Mana yacu iyi niyo Mana yacu niyo twari turorereye niyo twari tugize gute turorereye nayo iradukiza nayo iragira gute iradukiza uyu ni Uhoraho twari turorereye ikibazo siga ngaha uyu bazobona n'amaso bakavuga ati uyo netwo turaraba niwe Uhoraho twari turindiriye nimba atari Yesu Imana yanyu yaje ryari barayibona n'amaso baravuga ngo iyo niyo Mana twari turindiriye Imana yanyu yaje ryari haleluya amena haleluya amena yanangaje avuze ngaha ngo Yesu yasomye muri Yohana 14:1 ngo Yesu ngo azobajana ku Mana siko yavuze yasomye nabi hasure mbega Yesu mwijuru zotujana ni ku Mana cyane ni iwawe nyene aho nyene bandanya aho nyene Yohana 14 soma ko Yohana 14:3 havuga ngo iki Yesu aravuga ati aravuga ngo iki kandi ko ngiye kubategurira hanyu kaego nzogaruka kubajana iwanje no kuvuga mw'ijuru tuzojamwo n'ijyande ijuru tuzojamwo n'ijyande bandanya nzogaruka kubajana iwanje komeza ngo aho ndi jewe Yesu namwe bariho mugira gute namwe bariho muba haleluya amena avuye aho aca atubwira ngo nitwerekane aho Yesu yivugira ko ari Imana sivyo Matayo 4:7 cyangamka igitabo ca Matayo 4:7 ndasoma mu izina rya Yesu aguhumugisha 4:7 aravuga ati cyangamka Yesu aramwishura yishura Satani Yesu yishura Satani ngo iki Yesu aramubwira ngo iki byongeye handitswe ngo iki handitswe ngo iki ukagerageza Uhoraho Imana yawe ikibazo siga ngaha mbega Yesu kwabwiye Satani ngo ntukagerageza Uhoraho Imana yawe ninde ariko arageragezwa na Satani akaba ari Imana ndamwongere sindamwongere Yohana 20:29 bari uhera 20 Yohana 20:29 ndasoma mu izina rya Yesu aguhumugisha 20:9 ati tomara mwishura 20:9 niho nkeneye
29 Yesu aramubwira ati Yesu abwira Toma ngo iki wijejwe nuko umbonye ngo Toma kurinze kumbura banza ugezaho Yesu ashimwe cyane Yesu none Toma ugiye kwizera ari ukurinze kumbona Toma yari yizeye ibi Kiri n'umunani ahonye n'ibyo yari yizeye n'umunani aravuga ati avuga ngo iki Toma aramwishura Toma abwira Yesu ngo iki yishura Yesu ati ngo iki mwami wanje kandi mana yanjye Yesu acamubwira ngo wizeye ari ukurinze kugira gute kumbona muri make Yesu yaremeye ko ari Imana akaba n'umwami nk'uko Toma yabivuze Haleluya Yesu nashimwe cyane avuye ngaho acaragaruka yasekwanaga ku nongo yiwe yose mwari muracabongera ubucafu bwahetse aho niho bageza Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane abantu bemera ko abamarayika ari Imana amaboko hejuru nabo barabihakanye abamarayika n'abande n'abande ibyahishe Yohana 2:16 cangamuka Yesu numye umumarayika wanje abamarayika n'abande Yesu ndamwongere kandi abamarayika basenga Yesu ndamwongere ibyahishe Yohana 2:12 cangamuka 2:12 avuga ngo iki ndaza vuba ngize gute nzanye ingero kugira ngo ngere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze n'ivyo yagize gute ngo Yesu agiye kugira gute ngo Alpha na Omega ndindira aho nyene nawe ngiri ngo Yesu aje kugira ingero umuntu wese bikwanye n'ivyo yagize gute yakoze mbego uyu muntu agera ingero ibikwanye n'ivyo yakoze yitwa Imana cyangwa yitwa Imana Korani 2:15 Korani 2:15 Korowani uri hehe avuga ngo iki ndasoma Korowani aravuga ati bila shaka kiyama kitakuja ati mu byukuri umuhero harageze nataka kusudi ati nshaka kunyegeza ukificha komeza siseme lini kitakuja bandanya ili kila nafsi ilipwe kwa yale iliyoyafanya ngo Imana harageze ko umutima wose uhabwa ingero y'ivyo wagize gute wako tumvisa Yohana nguza bikora ninde Yesu kuko Yesu ni iki ni Imana Haleluya Yesu nashimwe cyane reka ndamusubire Abaroma 14:12 cangamuka Abaroma 14 12 Abaroma 14 umuntu abandana mu Nehemiya 9:13 14 ndasoma mu izina rya Yesu umugisha nuko rero umuntu wese muri mwebwe azobazwa n'Imana azobazwa n'iki n'Imana komeza ivyo yakoze ivyo yagize gute tumze ngo Imana izobazwa umuntu wese ivyo yagize gute yakoze umurongo nawe utanze mu byahishe Yohana 2:12 ngo Yesu aje gutanga ingero ikwanye n'umuntu wese ivyo yagize gute ivyo yakoze ariko saho ndiko ndaca Nehemiya 9:13 niho njandangirize cangamuka Nehemiya 9:13 kandi vyanditswe haravuga ngo iki ndasoma mu izina rya Yesu nzanicho kibuni nzana kijya kibuni hajya soma Nehemiya 9:13 avuga ngo iki uramanuka uhagarara ku musozi Sinayi uvugana nabo uri mwijuru banzukeza twumvise Imana ihagaze ku musozi Sinayi ariko ivugana n'abantu ijwi baryumva riri mwijuru Imana iri ku musozi Sinayi ninde Imana ari mwijuru bakumva ijwi ryayo ni iyihe naze yishure uze kuza wishura iki kibazo Imana ku musozi Sinayi ninde iri jwi ry'Imana wumva riri mwijuru ni iyihe zari Imana zinga uze kuza wishura ikibazo Yesu ashimwe cyane reka ndangiriza ahantu Korani 5:8 sanza n'ivyanditswe Korani 58 indwi unawe Matayo 18:20 haravuga hati ngo iki 5:8 avuga ngo iki uone kwamba Mwenyezi Mungu anajua vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini haupatikani mnongono wa watu watatu ila yeye huwa ni wanne wao
wa tano ila yeye huwa ni wa sita wao. Banzu gezaho korowani ivuze ngo ahari babiri canke batatu bariko baraganirira n'Imana ibiri hehe aho nyene. Korowani zikwivuze mbega iyi Imana ivugwa ahari babiri canke batatu bakoraniye na jewe niho nzoba ndi ninde? Matayo 18:20 cangamuka avuga ati ngo iki kuko aho babiri canke batatu uwo bivuga ninde? Yes avuga ngo iki kuko aho babiri canke batatu bagize gute zobakoraniye mu izina ryanje na jewe niho ngize gute? jewe Yesu ego nanje nzoba ndi hagati muri bo. Haleluya Yesu ashimwe cyane. Amen. Korowani yavuze ngo ahari babiri canke batatu bakoraniye n'Imana nihiri. Yesu acavuga ati oya ni jewe Yesu aho babiri canke bakoraniye batatu bakoraniye na jewe niho nzobangize gute? Niho nzobandi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Umurongo wa nyuma bawumpaye Korowani 17:25 uzana ivyanditswe 17:25 Yohana 2:24 burarondera nawe. Korani 17 kangahe mwarimu? 17:25 25 changamka. Ndasoma imirongo nasanga mwayumvize idefanda Yesu. Haravuga ati Mola wenu anajua sana yaliyomo nyoyoni mwenu kama mkiwa wema. Anzurindire ngo Imana iraziri mu mitima Imana iraziri mu mitima yacu. Siko Korowani ivuze mbega Imana iziri mu mitima yacu ninde? Yohana 2:24 changamka. Yohana 2:24 haravuga ati aravuga ngo soma izina rya Yesu. Yesu aguhumugisha ariko Yesu we ntiyabishimira kuko yarazi abantu bose ntiyarinda ko hogira ushingira inabi by'umuntu kuko ubwiwe yarazi biri mu muntu. Yesu yarazi biri mu muntu abari Imana. Haleluya. Amen. Amashi menshi kuri Yesu, amashi menshi kuri Yesu. Haleluya.